byose wewe wakunze Burundi ukabugira ikibare cyawe n'ubukaba vyagiye hagati yacu none nahazwe imyaka n'imyaka. Mufate ivyicaro. Nyakubahwa mwese ndongozi mukoraniye ngaha, namwe bagumyabanga mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe, tugira amahoro y'Imana. Ngira ngo ivyigwa biza biri ku musozo, ngira ngo nko gusozera nyene, mugabe y'abantu ariko bayaga ijambo ry'Imana ntivyigera bihera kuko bariko bayaga ubuzima. Shimire umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD kunyigisha yajeje gutanga ivyo ntivyabaho kera ntivyakunda, vyerekana yuko abantu baza barakira uko bukeye uko bwije, naho kenshi tuvuga yuko hari abashaka kumviriza ivyo bumviriza. Ari igihe ariko ndiyumvira nti mbega ntiburya Yezu ko yaje ku isi yarigishije iterambere, ngira ngo abantu bareka kwiyumvira iterambere kuko ngira ngo bibaza ko atavyigishije. Wa muntu akunda gutera inkuru cyane Jasa niwe yavuze ariko ararekana ingene abazungu bakora, ngo umuzungu naho abagiye ku metero zibiragenda ariruka, ngo mugabo ngo umwirabure agendera kwega ibirenge. Ngo rero ngo abazungu hariho imirongo muri Bibiliya bafashe bafata nka nkama, bati udakoze nturye. Abazungu uwo murongo barawufashe, ngo abirabure nabo bacavuga bati nimusabe muzoronka, ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa. Baca bafata ivyo baca barigira. Ariko natwe tuba dukwiye kuza turiga buke buke. Yezu yarigishije ibitari bike, yarigishije. Reka tubanze dusome mu ijambo ry'Imana muri Matayo ikigabane ca 12 kuva ku murongo wa 33 gushika ku murongo wa 37. Ahantu harakunda kundemesha buke buke, naho kenshi tuvuga ibintu badakunda abantu. Dusomye mu gitabo ca Matayo ikigabane ca 12 kuva ku murongo wa 63, ngo igiti ni mukigire ciza n'icamwa caco kizoba ciza, canke ni mukigire kibi icamwa caco kizoba kibi. Nkako igiti kimenyekanira ku camwa. Bwoko bw'imamba, mwoshobora gute kuvuga amajambo meza muri babi? Nkako umunwa uvuga ivyo ukuye mu mutima. Umuntu w'umutima mwiza akura mu itunga ryiwe ryiza ibintu vyiza. Umuntu w'umutima mubi nawe agakura mu itunga ryiwe ribi ibintu bibi. Ndababwiye ko ku munsi w'urubanza abantu bazobazwa ijambo ryose ataco rimaze bazoba baravuze. Nkako amajambo yawe niyo azokweza, kandi amajambo yawe niyo azogutsindisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ahantu iyo ndahasomye iminsi yose ikibazo nama ntanga kwiyumvira nti mbega Yezu bamuhoye iki? Bamuhoye iki? Ugacuraba ni bande bamwirutseko? Yirutsweko n'abakuru, abakuru b'abasaseredoti, abafarizayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, abanditsi, nuvuga abafonctionnaire. Niho bamwirutseko, nta muntu muto yamwirutseko, yirutsweko n'abakuru. Bamuhoye iki? Kubera yarabatuka,
ngo bwoko bw'imamba muravyumvise nganye mwebwe mwova mwiki musanzwe muri inzoka abiyorobetsi mwanjyajya mwe bace bumva ari adomye ku rutoki muze murabe n'igihugu kiriko kirononekara cononwa n'indongozi Yezu yazize ko yashaka guhindura ibintu nta muntu ashaka guhindura ibintu mu gihugu akundwa n'abakuru kuko ntibemera guhinduka abagwanije Yezu n'abakuru kuko yashaka kubakura amata mu kanwa twebwe rero naho bitaba bibanezereza kubera dushaka gusukurira ihanga abarundi bose yega ba fonctionnaire none barashikana 10% cyane baza ko badashika 10% ku barundi bose none uri kukorera abarundi bose wocu uvuga wubahirize 10% cyangwa wubahirize 90%. Kandi iryo 10% ari ryo riko ryononera abo bandi bose. Ico gituma uremera nyene ukavuga. Ariko ntibihimbaye kwa maturiko turavuga ibintu bimwe ntiduhinduka. Turabiyorobetse. Mugabo wemeye kwakira Imana mukajana muri kumwe n'Imana. Umuntu arahinduka wamaze kwemera ko Imana muri kumwe arahinduka. Zakayo ntiyahindutse. Zakayo Yezu amaze kumubwira ati ngo nuno munsi nji wawe ashitsiwe abonye ko Imana yamugendeye yaciye anyegurura n'ivyo yari yarivye. Ati jewe rero ati ndemeye ngira nsubize uwo nanyanganyije ivyiwe nzomusubiza incuro izi kubera iki yarabonye ko ari kumwe n'Imana ati none ko abibona kandi yangendeye twe natwe twokwemera tukugururira Imana tukaba kumwe twohinduka mugabo tutemeye Imana ntituzohinduka bikunde. Hariho ibintu nabonye nashimye cyane kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe yavuze azaradoma ko ibintu bimwe biragoye iyo uri kurabona ibintu bidahinduka. Je umesi heze hariho umugambi mwiza kandi wohindura igihugu. Niho naboneye akarorero ivyo yavuze vya budget programme vyovyo ngira ngo ni nk'ishetani kuri ku ba fonctionnaire. Mugabo nimwe yumvire ujya mugambi wo kubaka poro y'Ubujumbura. Umuntu aratsindiye isoko. Uwo mugambi kubaka bizotwara amezi 28. Ndakurikirana nsanga mu mezi 6 nta na kimwe kirakogwa. Nuvuga hasigaye amezi 18. Niho naboneye yuko sinzi abashikiranganje sinzi ko babona kumenga ntaco bamaze barabagaya bashikiranganje cyane. Nabwira umushikiranganje ngo tujane ubujeje inyubako n'ubujejwe ubudandaje dusanga ishante nk'iyo ntuzewe iri kwa bakozi indwi bariko barakora indwi. Mumva shante nk'ya Paul abantu indwi nabo nyene nta kwihuta vyari bimwe ko nta uri kwarabakoresha indwi ni njana kuri baza aho mukorera yumvire gushika ubu ayo mezi 6 yose ntibarubaka barake do shante kuri projet izokorwa amezi 28 ntibarubaka aho abaengineer bashobora kwicara bakaplanifia ibikorwa gushika ubu sanga nta mashini nimwe barigira baza amezi 6. Ego bona abanyamahanga Uburundi n'abacangero Uburundi naho butotera imbere ntibibaraba birabira igihugu cyabo kuko n'abacangero none umurundi yarajejwe gukurikirana ibikorwa. Ndamubaza ibinyene bibona ibisanzwe kandi nkabona ntangorana afise umurundi ntangorana nimwe afise ahubwo bavuga ngo bo birehura nkazoca mpembwa amezi menshi
aho ntari kwarana turumva vyumvikana ko ntanaraba yuko hari ico bariko barakora. Umurundi dufise umudeje atwara raporo niwe bariko barakorera, niwe nyene ibikorwa yibereye ngaho ntaca bibonamo cyarategeye mvuga none ubahanye wobahana bose ukabashobora. Uja ngaha ugasanga vyarapfuye, waja hose vyarapfuye. Cyari abantu bacavuga ngo bahane ko bavuga ngo turu yanjirageze ote $3 pour que je me mette. Bahane kumbe ntibabariko bavuga ngo bahane mukureho nanje shikirwe kuko nawe uje nico kimwe. None je ni mumbwire nama ndabivuga ijya otrako ifata ukayigabira umuntu mwombwire ko hari imyaka 5 yohera atababisi jana amaze kugwa amashasha muga kuyibya gusa kurya gusa. None amaze kuvuka amashira hamwe ngana iki otrako iruta akaduga gushika yisiga. Memento itangwe ijya yatanguje amabisa ngaha. Memento ntiruta otrako. Memento irarusha otrako no musi. None nkaho nk'umuntu yatwaye otrako umuntu wese ayiciye ko nk'ubu twafata abadeje baciye kuri otrako bose tukabatondesha. Sigurira ya makungu aba bantu bari ngaha mubasigurira ingene otrako tigera iduka. Twofata abadeje ba Sosumo, abadeje ba OTB bose tukabashira abahaciye bose abaciye kuba abadeje ba Onatere tukabatondesha ngaha bose. Barafise ico bosigura baragifise ico bosigura. Sinzi uwo bari ngaha mu babaye abadeje ba Onatere ba OTB ba Osibu Sansosumo ngira ngo uwo bari ngaha yosigurira uwo bari kumwe ati vyangoreya none amahera yinjira mwe yashira he nibitera soni. Wani mwiyumvire nk'ubu ubutwara autorité maritime ubutwara irya projet nk'ubu uwo mubazi uti wewe none nasanze ntuze bureau de contrôle de surveillance yanditse amaketi 150 yandikira autorité maritime hishuwe 10 gusa bandika bariko bararega ko atakintu kiriko kirakogwa. Amaketi 150 yanzaniye ivarize yuzuye amaketi yanigeze yishukwa. None tuzoja he ukavuga uti ubu ngira ntangure basi nigire mu gwaruka abandi baramaze kubora. Ubwo gwaruka yaza icambere bamwe bakuze bacamwigisha ingene yiba. Ntafise ico yigana. Duhamagare Imana kabisa. Duhamagare mutima mweranda atuje mwo duhinduke. Tudahindutse ntibishoboka. None na Yesu baramunaniye gushika bamwica kandi yigisha guhinduka gusa. Yavuga hinduka mu babantu mugabo byaramunaniye. Yemwe yarigishije iterambere ntagire uzobesha ngo Yesu ntiyigishije iterambere. Nkubwiye ujanye n'ijambo ry'Imana utereza gutera imbere utegerezwa. None nk'ubu murabe umugani w'itarena ujya se umugani w'iterambere ga yewe umugani w'itarena akerekana ikinebwe nico cambere kigwanye igihugu. None ikinebwe sico caje gituka shebuja. Ibinebwe sibyo byirirwa biratuka yuko Burundi bugowe igihugu cyapfuye. Ibinebwe kubera shaka kurya adakoze. None mu mugani w'itarenta ikinebwe ntimwabonye sico caciye gituka uwagihaye. Ngo wenda kuzi ngo urya ivyo utaro biri yakuye mve ntuze. None yatarenta yamuhaye yari yikuye aramutuka. Ujya mugani w'itarenta burya mwibaza ko umwana w'icangazi
nta kigwa kirimo cy'iterambere. Je mparambwira abana biwanje ntimwabana mu bimenye nta utora nasa kiriho. Nimwamuzi ngo muzorya gwanje nta utora nasa kiriho. Nzobaha akazi hanyuma ndaguhembe urye ukoze hanyuma ntakiriho muratwara ndwanya. Muga nta utora nasa kiriho. Ntibigira umugisha. Umwana w'icagazi none ntiyabwiye se ngo jewe mpitorana ryanje nigire. Acaragenda ryaramwereye. Ryaramwereye none burya kajya sakarorero. Na karorero Yesu yarigishije. No kubera tubisoma tureremba. Uri kumwe n'Imana nk'akarorero. Yarerekanye ko uri kumwe n'Imana iyo urimwe urimbura. Uri kumwe n'Imana urimwe urimbura. Ba Petero bari baraye bararoba vyase kabisa babuze. Mugabo ashitse ati tera urusega gatoye. Baci baronka ibifi byinshi none kikajya sakarora kuko uri kumwe n'Imana uko rusega ukora urarima bikimbuka Imana iciheza agira uri kumwe n'Imana. Arabigisha gukundana. Usome ijambo ry'Imana neza harimo inyigisho nyinshi cyane. Muri kamwe ariko arigisha abantu bari ngaho bashonje. Abigishwa bafise utwo kurya bakavuga ati kandi tubaha ko kabisa. Bagacamo henda gore kuri abo bantu baje gufungura bagende mu mihani wabo bafungure ngo bagaburire namwe. Ariko ngo tudufise twobakwira ngo mufise iki? Tana turafise udufito ngahe n'udukate ngo zana acaragwiza. Agera inyigisho nyinshi cyane. Rero duhamagara Imana tube kumwe niho tuzohinduka. None wewe wosigura hari n'igihe ngirango n'igitubanza ndababwira nabi no kubera nanje nabonye na Yesu yatevye baramuruhisha atakabwira ati mwa bwoko bw'imamba mwe mwanjye mwe. Je hagira naragerageje kugira ndabe yuko twoca ubwenge. Sanga intimenya niyo ntinegura. Abafonctionnaire utamubwiye kora iki ntumubaze. Yibereye akana kakayo yakibereye ngaho. Bakumubwira uti kora iki. Umuntu akuze w'incabwenge yiza afise ubumenyi adashobora kwiyumvira ico yokora utamubwiye ngo kora iki. Kandi afise cahier de charge arazi aho hantu arongoye arazi ico hajejwe biraditse vyose ukaza wumva umukose ngo je ngo ministre nta mpakazi. Hevya ntimubivuga ngo jewe ngo mushikiranganje sinzi ico dupfa ngo je nta mpakazi. Akazi kawukazi. None umushikiranganje azobatamikiza ko mwese bikunde. Nagira mwebwe nimwe mwokoze mukamuha akazi. Muza mumwereka muti erega burya mission dufise ni jako. Kubona udashobora gukora umeze nk'umwana adashobora gukora utamubwiye kora iki. Dushobora kuzotera imbere gute ata initiative. Je muranda babwira nti je mbona umenga abafonctionnaire bameze nk'abana muhira. Ni wakumabwira papa uratugurira inyamejo, papa ngurira impuzu. Mbe papa mahera yakura nza mbona nabo bariyicarira ngo mukuru w'igihugu ni wazobikora. Umukuru w'igihugu duha mushahara ongera umushahara. Jewe murigira mubona nja guharura amahera muri ministère ya finance twongera imishahara yavuye amajahe mwari mwicaye. Gushika hari uva kugenda usabe imfashanyo ngo twongere imishahara. None iyo mfashanyo nibayiguha umwaka mu mwaka uremeye kuzoca ukora ku mushahara wavyemeye kuzoca ukoroka. None imfashanyo zokwamiza gushika ryari iza gushika ryari. Hajya ayavuze bitari bike mugabo gusanga nk'ubushikiranganje bushobora gusaba amahera gukora ikintu buyafise anyegeje ahantu. Ivyo nivyo twabonye. Hajya ministre wa finance ntimugire ngo kugira bicukumbure byaramworoheye. Ukaka mahera ufise amahera ukavuga ko udakora iki igikorwa kihari. None twasanze muri ministère ya commerce amahera
ayo bita promotion du secteur privé twasanze hari amamiliyoni amajana. Aya promotion de l'exportation dusanga miliyoni yose duteranije no muri yari durenga. Mugabo ukazubona turi mu manama abagwiza tunga ariko baravuga ngo twebwe turakeneye gushigikirwa muri ibi nibi nta bije hari kandi bije hari. Kubera iki bije programme ntibayishaka kuko babona bati none nzorya he nzorya amaja acashaka kuja mu maseminaire niyo tugiye hanze ntitwiga dushaka mission muga ntitwige cyangwa muravuga none nk'ubu nta kintu mugiye mwize cyabo tugendana hari igihe mpara nigira nk'ubu nkabaza ni muri mwese ntagiye unyereka idarapo ry'u Burundi aho riri kabona bose nta numwe araribona jewe nshitse ahantu hari amadarapo menshi ikintu cya mbere mbaza kuraba ko igihe Burundi ririmo ico nico cya mbere mbega barimanitse ricuritse cyangwa ricuruwe mugu gasanga bo mwagendanye bose nta numwe afise ico ciyumviro cyo kuraba idarapo ry'u Burundi. Ico cyayi mwariko muravuga je uburoro ndabufise muri Nigeria naragiyeyo duhura n'umugwiza tunga komeye cyane afise amamore muri Nigeria yose. Acha ico gihe nari nabwiye OTB na Odeka na Sosumo ko tujana na ADB ko tujana kandi Sosumo igenda itwa isukari ntuzeye Odeka ijana ikawa OTB ijana icyayi duca dusaba muri hotel aho twagirira inama tutipoze cafe yejo turabasavye haze hanyobwa icyayi cy'i Burundi n'ikawa y'u Burundi n'isukari y'u Burundi. Hajya tuvuye muri sare tugenda ahabera iyo pose ikawa y'u Burundi ya mota muri hotel yose babaza bati ibi ni biki tuti ni ikawa y'u Burundi barayinywa icyayi barakinwa bumva kiraryoshe ikawa iraryoshe. Hanyuma uwo mugabo acavuga ati mwebwe mwimbura icyayi kingana gute mu Burundi asanga ni gike ati ico cyose nayo ndakiguze muzofurunisa jewe gusa muri Nigeria. Ncambwira umudeje wa OTB ubu nyene camupfundikanya ntidusubire kuja kuba komisionere turarosa aho dushora icyayi direct sha nuno musi ahombe ya senyetware ya envelope nuno musi kati amakosa tuze turayavuga muyumve nakamaramaza umuntu akakubwira akaregera ingene Sosumo yohenuka kugira yigure bagahenda abakozi bo muri Sosumo bati nyamuntu ngaragenda ngweza mashine hakoziruhisha reka kuziruhisha ata kindi araririye ko Sosumo ihenuka hanyuma cyayigura kandi bakabikora none ntimubizi Sosumo ntiyo yahejeje kugurishwa. Hanyuma Conseil des ministres iremye je ndinda nahamagaye umukuru w'igihugu ntibasi ni jewe ndeka nigurira irya mirima je nigurira irya misigati gusa nzoshora acarambaza ngo none nibiki ndamubwira President wa Sena niwe yari akara. Hanyuma none kubona ujya murima wose wa Sosumo ugugwa 0 francs ubusa ujya ntibawushizemwo ubusa nuva nta valeur ufise ujya murima wose mubona ni rero ndeka jewe basi ni mumbwira ibe imushaka je nce ndawugura nzoza ndashora muri irya hinguriro rya Sosumo niho yagiye kubibona ivyo ari byo nane ntabakose yari afise hariho best muri presidence yari iriho hari numwe yari yugwara none umukuru w'igihugu abantu tababwiye ngo urumva abarindira umukuru w'igihugu nakubwire nkorera iki ugaca ugikora nkorera iki umva ntitukira bakoseye mwisanzwe abahinga umukuru w'igihugu nababwiye soma muri Bibiliya nuwo kwereka inzira n'ibikorwa vyokogwa ahejeje muca muja kukivi nk'ubu umwe wese yacavuga ati jewe mu gisata canje ngiye gukora iki muguvuga ngo nkore nkuko uwo mu 70 yakora. Erega rero abashaka yuko tuguma dukora nkuko abandi bakora bene ko gatanu uvuga ati nkore nkabagaza
iyo bariko baravuga bati bagaza umusitani yagiye gutanga raporo y'ikinyoma ngo agaca agenda akasaga yashitse ati ngo rero nyereke bakagenda none ntiturashika bagenda ntiturashika umusitani ava aratandura yiruka oya murabaza abanyengozi 12 ariko atembera hariya zabusiga yaba ariko aratembera none je ndababaze ahantu uno munsi turima muri tujya tubarabara yaciye tukaturimamwo ubwo iyo atiyumvira kuduca ubu twokwiyumviriye ututubarabara duca mugantuze uno munsi ni hake idokidashika muri tuya tubarabara ntitwaciwe n'abagaza ntidusubiye kuboneshwa umushikiranganje wa mbere ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati agasubira kuvuga ati shinga umurimba aho bwahora umukuru w'umutumba akavuga ati shareka kubesha we wararirimye barabara kandi karakayira reka twasanze aswesigara bugira iyumvira aho wankiterambere wewe nyene ukarima mwibarabara none iya tatuca tujya tubarabara ubwo no munsi twovyiyumviri mbega leta yo barisha ngahe kugira abacu tubarabaraga yemwe ubu kwa kubwira ngo mpibarabara utego wagira ngo ugiye kurica banzo mpamahera mve ntuze abantu barasaba ibarabara wavuga ugiye kurica ngo banzo mpamahera mu minsi zaruzo cha twisubirira inyuma tuti ntajyo mukeneye bwabo muca muja kurira ngo ntitugire ibarabara none wowe ushaka ibarabara riguteza imbere mugango ni babanze bakugurire ivyo byose ni ibintu byo kudahinduka twebwe je ndibuka turiko turavuga murazi yuko umugambwe washize imbere ibintu byo kwegereza ubutegetsi abene gihugu turatangwe rero tuti tujya rero tugire igikorwa cyo kwegereza ubutegetsi abene gihugu hajya je ntabwo bamfise abantu bariko barankabije programme ni muyanke nta kibazo nanje ntimuzoyanjyana muyanka muyemera emwe muzovyemera utavyemeye mu vyemezwe bije programme itegeza we nimwiyumvire abashikiranganje n'ivyabona ngaha hari ubushikiranganje nawe udakeneye impapuro none kuvuga uti dufata amahera yose y'impapuro tugende dukomanda amakontenere y'impapuro umwe wese atwara impapuro ze wundi gwe ivyo bitwara ikigantuze mugabo arasi ngavure ashaka impapuro abari waja kuzigura azigure ntizize muga amahera yasohotse muga tuvuze tuti hariho umushikiranganje bujejwe ibikoresho vya leta reka rero ayo mahera yafata yegeranye yose aca agenda gura amakontenere umwe wese azaca atwara impapuro ziwe uwundi ziwe oya mpamahera kugira aronke aho agavura mugabo si ivyo si twebwe gusa je nabonye umuntu ariko arasega hajya mu Kamenge umunsi ndamubaza wowe kubera icyo usega ndashonje uri kusega kuko ushonje none kukomeye nibiki we ndashonje ntabara sawa ncambwira uwo twari kumwe akira amahera agenda umugurire ugurishu ugurifu ugure n'amavuta ugure n'umunyu hajya mu isoko aragenda arabigura arazana mu isashi ni akira nkavuze ko ushonje cutaha rero amahera bamugaruye niyo yaguma ashaka kurondera ntashaka bijya ntavyashaka nawe yavuze ko ashonje mukabona aja kwakira nayo mahera bamugaruye none ayo arondera kwiki ivyo barondera sibi sinabiguhaye n'abafonctionnaire nuko bameze ntashaka impapuro ntashaka ordinateur ashaka amahera ubu none muri budget tuvuze tutoke we wasavye bireka tugere tubikomandere ntuwavuze ko ikeneye amaordinateur 5 akira ava oya mpamahera akona kamara amazi kugavura erega umufonctionnaire yivye ameze nk'umugabo yiba muhira ibiharage erega hari abagabo bameze uko nyene kandi hajye usanga namwebwe iyo mwarabarimye mwamwe ibiharage muhira none kwiba umugabo w'igito uza bwiru babandi bagura ibiharage bagenda rusorori no munzana
ngo uraza guhengera saa 4 ngo umugore se hazoba ari ngo ucuza yibi biharage muhiriwe ntuze akajaja mu kabare namwe muraraba neza kutamenya ko ucungereye inka y'abarundi akaba ari wowe ucica amabere ugaca uvuga ngo Imana izokwakira. Imana aho mwavanye ko ico gihe jewe naringanije politike yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu emwe mfe kwishikana mu bashikiranganje barayirukanye kabisa kubera ntibashaka avuga ati je iki gisata canje sinshaka uwunda nkorerako sinshaka barayirukanye ubwa mbere ndayigarukana ubwa kabiri ndayigarukana ubwa gatatu bayirukana ntitubikeneye ubwo butegetsi buja kwegera abene gihugu ntitubushaka. Hanyuma hava ndasoboka ndabwira umukuru w'igihugu none tuzokwegereza ubutegetsi abene gihugu gute tutemera ko tubigira politiki. Hanyuma acambwira ati genda ngirire note ubinyandikire neza ubinzanire ndabitegere. Hamba bibonye neza cavuga ngo bigarukana ubu niwe yamfashije urugamba kandi warumfashije vyaciye bikunda birarengana muga ntituvyemeje hariho ingingo mperekeza nazo twategereza guca tugira ikigega c'amakomine fonike ncandazana dosiye rero nayo ya fonike hariho waciye avuga ngo nivyo nari nategereye ncenda bifuta kuko yumvise ko amahera agira ave hariya agiye mu makomine ngo nivyo nari nategereye ubu ntavyo subiye gutegera kuko amahera agiye. Ntagakino mwabonye umugabo yakunda yari umuboyi aza ariba amata y'umwana ha munsi umwana wamujaga agacavuga ngo amata yagiye ntiyavuze ngo umwana yagiye amata yagiye. Oya nimwibuke ajya zijya miliyoni 500 zaronka amakomine duhaye abene gihugu tuburera amakoperative yo ku mitumba abasitani ntibacavuga ngo ya mahera yacu barayatwaye nayiwanyu ngo ya mahera yacu barayatwaye nayiwanyu. Iki tumeze uko turi ndongozi Imana ashiri kure yacu kabisa iri kure yacu. Secretary General yabivuze ati kare baraza kuko babaje gusa tureremba ubu kubera dusigaye tudoma ko ingwara turwaye ubu intebe zirabura bazicarako kiriya gihe naho basigarwa kwicara imbere ngo bababone none intebe kubera iki turiko tuvuga ukuri kugira dukire dutegerezwa kuvuga ukuri kugira dukire. Umunsi urizi ndavuga nti ubu rero harageze ko dushira mu ngiro abene gihugu babe koko inkingi y'igihugu. Ndiko ndabasigurira nkabereka ya nyabutatu ifise icicaro hejuru n'ifise icicaro hasi yuko abene gihugu ari bo shingiro ry'igihugu cyose. Ndiko ndavyigisha baca baja kundega ngo ariko arwanya ubutegetsi ngo nta kintu ariko arigisha kubera mbwiye abafonctionnaire ko bova hariya hejuru bakamanuka hasi baci bavuga ko ndiko ngwanya igihugu ngo sigaye ndusha abaopoza kuba opposition kubera iki ntibabishaka magana nababwiye batanguye kuvuga bati kuva ubu umuntu atazokwerekana hariya atari bo bamuvuze batuna indongozi y'ukuri iwabo nta uzoronka promotion. Abafonctionnaire bose baciye baduga nakagahengwe mubona ni habo no munsi mubona n'umwimbu uduga nuko abafonctionnaire bemeye kuduga mugari habataduza bigumira Bujumbura mugabo ni babandanye bagumayo nta kibazo ibujumbura hazoba iwabo abanyabujumbura abari bo babashira imbere. None nk'umushinga amateka bayatowe nko mu ntara dufate mu Cankuzo agaca umunyabujumbura yatowe Bujumbura cyari yatowe mu Cankuzo kandi rero mandi heze agasubira ngo ni mu nyongere mwabene gihugu ni Rwanda babwira ntibazabongere kabisa umuntu azi ko yaciye agenda ntaca bamariye nuwa hariya yagiye ubaciye aja kwicara Bujumbura iwabo ni hariya
yagiye kuko nakamaramaza. Rero icyambere kugira igihugu gitera imbere kigira indongozi. Kigira indongozi. Indongozi ziba ingyarya ntakivamwo. Ntakivamwo. Igihugu kigira indongozi. Indongozi nimumenye ko ari umwongere. Kandi burya indongozi ziri ubwoko bubiriga. Hariho indongozi zitwara ibisata vy'ubuhinga bituma abene gihugu batumbereza babona ico bokora neza kikaboneka. Muga hariho n'indongozi zijejwe kurongora abene gihugu, abajejwe intwaro n'abajejwe ibisata vy'ibikorwa. Ubujejwe intwaro nabanza bimenye. Utegerezwa kubona ko abantu rongoye bamerewe neza, haba mu mahoro, umutekano, ukabona yuko ingwara zitazobafateje. None mbwira nk'indongozi ngo uri musitanteri cyangwa uri buramatari cyangwa uri chef de zone, ukabona neza iyarara imbere y'umuryango w'umuntu ukirenganira ukabifata minenegwe. Ukabifata minenegwe. Nurondera ikintu none aha ejo turambaye ibara. Urugo rwawe uri guverineri, urugo rwawe ntiwigere urubona. Ega uri guverineri rya ntara ni mu rugo iwawe. Uri umukuru w'igihugu, igihugu n'urugo iwawe. Kubera iki udashobora kubona ibintu bibi bigenda nabi mu ntara? Umunsi umwe nabwemere duravire mbonye ibisashe hajya ku isoko ya kera, ndamubwira ntumviriza rero, ugende ujanye abantu abo bitembereza ngaho, uti ndahakubura uwonye n'inzu muga nawe bahembe. Hajya mwumvira ko isuku itotoca riboneka. Tuvuze tuti okay, reka tuze kuhakubura muga nawe urabahemba. Aho woca uvuga ngo urahohotewe kandi kudutera umwanda imbere yawe. Igihugu kikabi. Natangaye cya igihe twari ko twitegurira abashitsi, twasavye yuko abantu bose baza gusukura amabarabara mu bikorwa rusange. Bose baca batonda bifitiye amaboko mu mufuko kwera. None hakubugwa ni iki? Iyumvire gutonda ku bikorwa rusange ugiye gusukura utaza igikoresho na kimwe. Ubuce kugira kubone bijya byose bavyerekana yuko umuzirikanyi wacu nturakanura kandi turi njabwenge. Science sans conscience. Ngarize. Kandi nakaya karirimbo murakunda ko karirimba ko kwa Alpha Blondy. Conscience sans conscience. Nta numwe atakaza ko. None iyo conscience yanyu yagiye hehe? None mwumva umutima wanyu utarahutse. Ruine de l'âme no kuvuga ikino. Imizirikanyi yanyu yarasambutse. Ukavuga ko wize mugabe kanka kuteza imbere wanyu. Hari akantu yavuze keza cyane. Ubona akavuga ngo jengo sishaka hariya mu rutoki reka mbe mu gisagara. Mu gisagara ho hubatswe n'iki? Burya mu mwaka w'igihumbi kiya gisagara ca Bujumbura cari kiriho. Nticubatswe n'abantu. None wawe ntiho hagira hakabi gisagara. Hari inzu ubatsi wawe iranka kwiyubaka. Nishobora kwanga. Narababwiye umwere gihugu ngahi bugendana yafashijwe muri wa mugambi wa mera nk'abandi, bamuha 120 acagura ingurube 3 ibibuguru. Inyuma y'imyaka 2 ngiye kumugendera nasanze yarubatse inzu y'amabati afise na plaque solaire. Ati n'udutarandaronka. Aratubwira ati je yarafise ingurube 7 zikuze n'inka bivuye muri za zindi mu myaka 2 gusa itarenga. Acavuga ngo je sinarinzi ico bita kugurira igitenge umugore, ngo none rabo yambaye igitenge n'uturato, abana raba ingene bameze. Aratubwira ati jewe nari umukene mubi, ati
yashize kwa kandi ngo nari umukene gito ngo uko narashobora guca ingero amahera bampemvye gaca ndajana mu kabare nkarara ntari umunyu mugabo uno munsi n'umusirimu ndamuhaza none ko itongo ryawe mbona ari gatoyi cyane itongo ryiwe ringana na hagira urugo rugarukira acambwira toya atubunda kota nkagenda nkakota ibivi ati ndafise imirima y'ibijumbu ndafise imirima y'ibi umuntu mu myaka 2 yari umukene nyakuja mukazobona umufonctionnaire yize arakubwira yuko azokwama kuri serumu y'ibihumbi 200 ari vyahembwa mugabo nanone twararamba yo nohembwa ibihumbi 200 ugacupanga inzu y'ibihumbi 300 ukagira rasyo abana bakaja kwishure genda zo umuntu yaratunzwe nuko kuntu nyene azaracisha ku ruhande yaragize ibyaga ariko iyumvire urumudeje ugacujana abana kwiga hanze n'utuntu zuranyonora gusa abana minerval ukabatangira biga hanze hanyuma baramuhindurira aguma ari deje decret yayigumyeko aja kumudeje handi atabufuburiyo acaravengwa none we kuri decret none wari kuri decret n'ugumye kuri decret hari ngorana ari muvuga ati oya harya nahora ngira akantu ntashobora kubivuga azobwira abana biwe ati mwabana ni mutahe rero urabona kiya gihe naza bahamenevare mu tuntu nyono ya hantu azokwa ukabivuge abana baca bamayibobo hari yabagiye none uwo muntu twahura akavuga ngo ntwengere neva tuvugana ukuri kubera namukuye aho yazaracisha ku ruhande amwe baza ko ibyo gira ngo ntavyo muzi mwese ariko bugi iyo ufata ukavuga uti jewe yemwe narahembwe make kabisa ibihumbi 94 uba mu nzu upanze ku bihumbi 80 je navuze nte aka kazi ngira ndakavemo nigire kwikorera ivyanje niho nzotunga ko je ndazi yuko Imana ntiyandemeye kuzo umukene nta numwe yaremeye kuzo ubukene ni ubukwega ni shetani igukwega kuba umukene kuko shetani gutera ubunebwe hama wabikinebwe ucukena nyene ndakubwiye yuko burya kugira ingorane ni opportunité jewe niho naciye ntangura kwiyumvira nokora iki kugira ngo umuryango ndawubesheho nca ndatangura naciye ntangura kwikorera nkorora utwo dukoko harima kugira ngo ntunge umuryango mugabo wewe ugumuvuga ngo iserumu mpembwa make ni munyongera umushahara uva macha hehe ko turi binebwe ko mbona nivyo nayo twokoresheje abayanyonora baba bayanyonoye umushahara ucuva majahe hari umwe muri mwebwe maze kubwira nti ndakwifuriza ko umukuru w'igihugu ndavya message anyandikira nabwiye nti je ndiko ndasenga uzo umukuru w'igihugu nkiriho kugira ngo nze ndakubaze wewe nyene none hari we riri mu mugongo mwese hano mushaka ko umukuru w'igihugu mwese aha nta numwe adashaka ko umukuru w'igihugu niho mwomenya icari cyo gutwara igihugu none ko ari wewejo wewe wo kubwira ngo ubundi mukuru w'igihugu ca wibaza mu mutima uti none ko tumubwira ngo atwongere umushahara reka ndabaho no ukuri yabajewe ko kugira utore umuti w'ikibazo banza wishire mu kibanza cy'undi hamuvuga uti mbegi yabajewe nari kubigira gute yabaje nari gutekereza nk'inumira nabigira gute naca mpamagara ibihugu rutura bigura Burundi kuko hari habagabo iyo bakenya cagurisha itongo urumva natwe twoca tugurisha Burundi rero ibihugu rutura bikabugura hariho umutamu umwe je narigeze kuvuga ko atamuntu ashobora kwicwa n'inzara mu Burundi mu Burundi hari umuntu yopfa n'inzara bagahamba je Burundi nzi murazora mu gisagara ca Bujumbura so hambere none hari abantu bokwitwa bimanye wigwisha isari utembagare uzubona ko gutsindagira mu igifanta no mukate cyavuga umuntu mu Burundi yopfa bagahamba kwere
hanyuma rero nze numva umusitanteri yari inama y'abasitanteri ndiko ndabivuga uko nyene mu 2007 habanza no umusitanteri telefone ati no kuri rero jewe hari umuntu yishwe n'inzara yapfuye arapfa nyene mu mugabo habe yatego nije ndaduze kwivyirabira je nafashe imodoka ndaduga ngiye kuraba umuntu ashobora kwicwa n'inzara bagahamba nyamutama ndamumva mugore we ni yari yapfuye mutama ndashika nshitse mbona ariko ararya utuntu umenga n'utuboga ndanuma hama ndamubaza nti mbe mutama nivyagenze gute kugira uwo muntu yitaba Imana acarambwira ko yagwaye mugaragwaye abura akarejime utuntu two kurya mugabo niho namaza none tujya wari kurarya kweri gutatu mugaburi aterega sefisa aho nsoroma niho naraba ntinyereka itongo ryawe nsanga itongo ryose yaraririye hasigaye ahari inzu gusa hanyuma mbaza musitanteri nega musitanteri yiyahuye muri hehe agurisha itongo ryose ndamuhaza we mutama vyakugendeye gute ngo urumva ngo nari napfakaye ngo hanyuma ngo shaka kuzana ngo umugore ngo ncanira agacanwa ngo niho naca ngurisha itongo kugira ndondere uwo mugore nuwo nyene yari yapfuye umva yagurishije itongo ngo azane umugore hanyuma acabura harima uwo mugore acarapfa burya hariho ibintu twikwegera twebwe nyene twikwegera umusaseredote je aravuze atari ibintu twikwegera ntiwikwegera umuvumo none wikuye kwizina ry'umuntu jogenda gute kandi burya navuze ntuze turategera abagabo ivyo bavuze patiri burya aravuze ijambo ry'inkora mutima ati abantu bamaze kwikura kwizina ry'ubuntu bakitwa ibikoko ukitwa isiha urumva wikuye ko ubuntu usigaye witwa isiha isiha niyitwara igatwara n'icyo itazokoresha iri ibisuka itarima isiha iri ibifurushete itarisha ifurushete mbwira rero umuntu gushikaho wikura kw'iryo nzira ry'ubuntu ukitwa isiha akarekare yatubwiye ngo imfizi ya komine ukitwa imfizi ya komine kubera ubushurashuzi gusa urikuye kw'izina ry'ubuntu usigaye uragahushi ko muci urikuye kw'izina ry'ubuntu mbwira Imana izokugirira gute kandi usigaye uri igikoko none ntiwikuye mu bantu tigageze tuze turakurikira ibintu ukuri none rero je no basaba duhindure Uburundi duhereye iwacu iwanyu niho hazokwerekana neza ko Uburundi bushobora guhinduka nabonye muri diaspora umugabo araho wo mu Cibitoki yubatse akazu keza hano epfo nsanga hakoreye ibintu by'ibitangaza naragiyeyo ngiye kumuraba gusa ngiye kureba ivyo bitangaza akazu keza umenga kobera nko kuba muri Mutangano keza cyane none bazi igisirimu kihari agace yororera ifi akorora inka akorora inzuki akarima arabayeho neza cyane kandi araryohewe yaje ava muri Amerika aza mu Burundi kandi arafise n'ibitaro hajya nyene kuri centre mugabo yemeye kuja kwibera hariya muhiri wabo none namwe ninde yagiye kubi wabo babiranga mugabo benshi bariko baradoga resa Chembo na honorable Suguru yibakiye akazu keza muhiri wabo n'umukuru w'igihugu aramaze kuja kumuramutsa iyo ubatse akazu keza none ko umuntu ashobora kuharuhukira reka ndabwire umunsi umwe kandi rero simbeshere tuze turashinga intahe umunsi umwe icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yarakirira urufikiri hanyuma aragira ibibazo arenganye Muramvya agize ibibazo kandi we yashingiye intahe ngo bwa bundi kubaka iwanyu ngo ni vyiza ngo ndiyumvira none ngira gute ngo ariyumvira ntaza gushika igitega bikunde asubira inyuma ngo aca yibuka ko muhiri wanje nubatse
acabwira ati munyaruke muce mukatira kwa naka ngwava umuduga yiruka yambwiye ati bwa bundi kubaka iwanyu ati ni vyiza ati none nkubona ari kujahe namwe nimwiyumvire iyo mugiye kuramukanya iwanyu. Kera ngo hariho umwana umugabo yabagize ibyago nyene barabura umuntu mu muryango nyamugabo acadugana abana hari mu myaka ya 80 aduganya abana barashika hagera rero ko baja kwihagarika babajana hari ikigori ca kinogo umwana narabate pu biranga kabisa basubiye gutaha kuwa mbere agiye kwishure ikintu cyambere yabwiye abandi bana yabwiye ati papa yaratujanye ruguru ngo murazi ruguru ngo hari ibinyoni binini bisa n'abantu ngo biba mu vyari ngo ivyari binini kuko ntari bwigira abona inzu ya nyakazi kandi murazi hari ya mu mugamba hari zimwe za mitego ngo ziba ngo mu vyari ngo ibinyoni ngo binini ngo biba mu vyari nk'inyoni ariko avuga sekuru ko biteye isoni. Uwundi nawe ni yabimbwiye wewe nuwo vyashikiye abana biwe baraduze bararabi iwabo ngo hatwaje kumara weekend gahaga papa tego ngo hanyuma ngo mu gatondo bukeye bari baduze ko gatanu samedi ngo abana batanga kuririmba ururirimbo ngo sarodo kwafire uruba ariko basaba sarodo kwafire kugira bava aho hantu kuko barazi ko atahandi iza kuboneka acavuga ngo sawa ngo umushoferi n'abamanukane ngo muca musubira kuduga ntihari kure hari hagiye hafi yo mwijenda ngo umushoferi n'abamanukane ngo muca musubira kuduga bashitse Bujumbura ati ntitugaruka hiyo kabisa ntituzogaruka iwanyu utagira toilette twige guhindura iwacu duhindura iwacu. Jewe igihe nubaka muhira kugira ndabishobore nababwiye ko nabanje kuvuga ko ntazosubira gusuma inyama canke imboga ibiharage nzovyirondera n'umuceri ndabirima niho nacafataga credit ndatangura ntigira buke hanyuma inzu ndayihejeje hariho umugabo wundi Imana imwakire yaritavye Imana acaza muhira aje kundamutsa acarantwenga ngo naho nagende ngo bugira afise inzu Bujumbura nteka ngo naho nagende ikijuju sinari bwabona ngo urashobora kubaka inzu nkiyi ngo ibereye kuba ngo muri Mutanganoro gutagira inzu Bujumbura ngo yishire ko bapine none imanukane ndare yarabwira nti ibujumbura si wacu ibujumbura ni ku kazi bashatse bohanyirukana muga ngaha nta uzohanyirukana ni wacu none nje kubaka aho bashobora kunyirukana none ntari ku kazi Bujumbura agenda no hakora ibiki canduga yanzu none ndayikoresha iki naduze mugabe iwacu nta numwe azohanyirukana ni wacu ibujumbura mu isanzwe ibujumbura utagira akazi cuduga si wanyu tegura iwanyu rero aka kantu yavuze n'akantu gakomeye cyane tegura iwanyu haryohe ja hamwe n'abandi ba fonctionnaire hari igihugu nagiyemo mbere nasanze ni Bugande niko bimeze Bugande murazoraba weekend usanga hagaragara hagikampara bose byaduze mugabo kwa Mungu ku mugoroba kuva saa 11 ambute yaje zihari zinjira ikampara kubera bose baraduze ambute yaje kugaruka ku kazi. Ico kindi gihugu naco hoho barashize no muri butere banzungurutsa nkabona hasi imiduga hariya mu minyaganyaga hamwe mu rutoki nyine twita mu rutoki mukabona imiduga hariya munsi y'ibitoki ku kabare nka kakabare ko nyene hariya nyene mu rutoki ukabona imiduga nk'itani parakinzeho kumbe bacambwira ati weekend nta numwe uzobona mu gisagara weekend bose abibereye iwabo imiduga usanga iparakinze hariya mu bitoki bariko ukora mu Ruyigi n'ukora mu Cibitoki mugasanga mwese mwahuye mwaje muri weekend abene gihugu ndabwije ukuri uwo munsi nyene bazoca bahinduka umwanda wose uzobugiye kuko ntazokwegera
asa nabi aca kwigira ko isuku abana bawe babonye abandi bana bacabona ingene basa bagacavuga ngo natwe duse nk'abajya abandi bana hajya mu ariko murabigisha ku bwenge mugaraganda yabwire naho turiko tuvuga uko ubu nico tuba turaba indongozi kurusha abandi ababene gihugu barateye imbere ndababwire bariko barakora bari ku kivi sinzi ko mwabonye ntuze hirya yejo baje mu masaha 8 saa 9 je hajya ndazi yo bari kuko mu minsi heze narazungurutse nsanga bene gihugu bose bari mu miceri mu myonga bariko bari mu miceri hajya bavuze bati reka nzinduke gukora zaja gusenga mvuyeyo hajya mwabona rero baza ntimugego baracerewe bari bavuye ku gikorwa bari ku kivi nico tubu umuntu tuzu twiza mu mihana abene gihugu bari ku kivi indongozi rero abantu twize natwe tuje ku kivi Mandela niwe yavuze ati indongozi ni nk'umwungere ati umwungere ashaka gukora neza afata izibangutse zikaja imbere izibangutse akazishira imbere izindi zazindi zitumba zigenda bukebuke inyuma ntizinamenye ko ari umwungere zigenda bukebuke inyuma zipfa gukurikira zitazi yuko umwungere ari hari inyuma nico gituba rero ndababwira uno munsi nimwe turiko turabwira mugabo hari habamaze kuja ku kivi tuzi bari imbere nka igitega uravye nka vaso gitega n'abafonctionnaire ubaravye vaso gitega urashobora kubona uti aba na karorero barafise kazoza nkabo ushira imbere hanyuma bakize mazema baze barakurikira gushikaho bazoshika natwe rero ntituhave twiranda turafise abantu batanga karorero turabafise abamaze kuja ku kivi turafise abafonctionnaire bariko barakora kandi si bake mugabo ari inyuma nibo bariko bararutobera hanyuma amata murazi yuko ushizeyo akondo na gakeyi aca ntazasubira kuba amata abo rero bariko baratwononera batuma tutafata urugendo neza nibo turiko tuvuga bikebuke ibindi vyose karije Imana nuko yamaze kutwiyerekana uko tutabibona muri ko n'Imana nababwiye urimye urimbura imvura yataze Imana ikiyizana iti wa muntu wanje ntamererwa nabi Imana iraguha ingoga Imana ikugira umuntu kagira morale ntusubire gusindira mugenza wawe muri kumwe n'Imana nta na kimwe ushobora gukena nta na kimwe none rero ko turiko tubivugira imbere y'Imana kandi tubishikirije Imana yo nyene izotugorora mugaje ndizeye neza yuko ikindi gikorane umugambwe uzotegura mu mwaka uza tuzoba tugira evaluation nziza Kezima yabivuze ati tugiye kwigisha kuko umugambwe uri ku butegetsi mu bisanzwe niryo soko ry'ibikorwa vyose mu gihugu kuko niyo n'umugambwe wigisha strategy rero tubandanye twigishanya kugira ngo nabandi batari mugambwe SNDFDD babonera karorero kubagumya banga mutagiye imbere ntabandi bazokurikira muri buke by'amakoperative abantu bose barakunda amakoperative muga tugitangura baratwirutse ko ngo ivyo bintu abanyamigambwe rero nibo babyiruka ko ngo ntibikunda ivyo bintu cyandababwira nti okay abagumya banga nimwigire umunsi babonye ko ihimbuka bazoca bakurikira none umunsi bose ntibakurikiye uragiye mbona ingozi imigambwe yose ugwaruka ruri mu migambwe bagize koperative bava mu migambwe itandukanye sinzi mbe narabahaye yankaga basha nari nabemereye inka menga narabahaye ndavyibutse narabahaye kandi nabahaye inzungu itavanze nabahaye zibiri umenga hajya rero nakarorero ubwo gwaruka gwataga kuja hamwe iterambere turigire politiki ntituyigire ivya neva yoya ntitubigire ivyacu
iterambere si politike, iterambere ni iterambere nyene. Nitwishinge rero ngo ivyo nivyo umugambwe ngo nivyo oya, ni vya twese. Umugambwe warabishashe ku meza, turaja hamwe twese tukavuga tuti ni vyiza mu migambi twemerera bene gihugu yuko twokora, ngo ndizeye yuko bizogenda neza. None rero muri uwo mwaka turi mu kwa mbere, dusaba Imana mushobora vyose kugira ngo iyo nyene itwirongorere, itujane tudatirigana dushike mu bihumbi 2040. Je mbere ndipfuza yuko je ibihumbi 2040, je mvuga ibihumbi 2030, ibihumbi 2030 ze tube ivyo twipfuza twabishitseko. Ni imyaka 6 irakwiye, imyaka 6 irakwiye uri ku kivi. Nshaka kuvuga ngo mu myaka 5 vyo kunanira. Reka dufate ko mu bihumbi 2030 tuzoba ari igihugu. Rega burya nama niyumvira emergence mu Kirundi, je muravuga umuntu yifise afise aho yicaye avuga ati nanje ndiho ndafise aho nicaye. Hanyuma mu mirongo nko mu bihumbi 2040 ahubwo tukaba dufise akarenzeko, dusigaye natwe duha abandi bya bindi rero twari ko turavuga ngo tuzogurana, ahubwo twe ntibazoduhingurana. Tugerageze mwaka wa 2040 ahubwo tuze tube dufise ivyo duhako n'abandi, kandi tugiye ukivi nta kizobuza, Imana iratubona. Cyo ituma ndangije subira kubaragiza iyo Mana nyene, kandi ndabakengurukira ku bantu bose bitavye ikikorane. Ni ibintu bihimbaye cyane iyo abantu bari kumwe bari imbere y'Imana. Hari habibaza ngo ngo twahevye ibikorwa, ntitwahevye ibikorwa, turi muri evaluation ya mibaho no guca twiga iyo tuja. Imana ibahezagire. Umusuku w'abene gihugu, amaboko hejuru, ibiganza ni mundu, hejuru ni mundu. Sezera umuvyeyi wacu ngeni cyubahiro, Imana batuzigamire, Imana ishikare kubakomeza. Ibiganza hejuru, ni mundu nyinshi n'umunezero mwinshi.